wanje. Tukakira cyane Cedric Bangi. Mwiriwe Mmeze neza n'amarembe n'amahoro. Karibu sana muri studio za Radio Irebe FM. Yabana nawe harakaka. Asha nashitse. Ego. Neza cyane. Ego mwamaze kumwumva ni Cedric Bangi. Tumwakiriye kugira ngo tuze kuganira nawe uno munsi ahanini tuza kuganira ku vyerekeye ibikorwa vyiwe, afise ibikorwa vyiwe vyinshi. Ariko turahera gukizwa tuve mu vya kera tuje mu vyo sivyo Bangi cyane cyane. Akubera iki kizwa nyine warakijejwe watubwiye canke waraduhaye ubutumwa nkuko muririmbye asanzwe utanga ubutumwa? Oya ndakijijwe. Ndakijijwe ndicyare mu gishasha. Nemeye ko Kristo ambera umwami mu buzima bwanje. Nemera ko ivya kera bimbera uruhombo. Nukuvuga ivya kera n'ibijya vyaha umuntu yagenderamo, ni nuriya muziki wa kera, ni nabiriya vyose vya kera bitahimbara Imana. Umva rero nemeye ko bimbera uruhombo kugira ngo nemere gucungura gakiza. Rero ndicyari mu gishasha, ndi muri Kristo ndakijijwe. Wow. Yego. Bamwe bita barokore. Abarokore. Ndakijijwe. Rero nawe ndaguha ubutumwa. Ntuvuze indirimbo za kera. Zijya narasezeye. Ninacho gituma n'urubuga rwa kera uzari rushasha. Icyo ndagukundira ni ico. Tutahura ibintu. Kera nkiri mu bugaragwa. Warigeze ubona afise YouTube? Oh yeah. Konti ya YouTube. Nari yandiriye yuko mbicare mu gishasha. Hamace ntangurana ibintu bishasha. Mu bwiza bushasha. Ngana mu bwami bushasha. Ariko Cedric kubera ki warindiriye igihe kirekire nk'ico cyose? Ni Imana si jewe. Ari umugambi w'Imana. Niyo yatumye urindira ico gihe cyose. Umva Imana hari iki kuvuga ko ukarindira ko gishika. Imana ni nahishakiye. Wowe urashobora no kuvyifuza gukizwa. Imana ikanga. Kuko niyo irindira igihe cyayo izo gukoresha kugira ngo iyikoreshe bizima. Naho hariho benshi bimufata kumva ati ndaje Imana ndaje, ugasanga ntibifashe. Turumvikana. Hariho abantu zo kumva ngo je ndakizwa ngo nkagwa ndakizwa nkagwa. Je ndababwira nti ni mubandanye mugumizeko. Ntaco ugwa ntaco gikuru no kuvyuka. Rero niba uri mu mugambi w'uhoraho igihe cyawe kizoshika. Rero jewe narindi iyo myaka yose n'icyo kibazo cyawe, narindi iyo myaka yose kugira ngo igihe cy'Imana gishike. Hari n'igihe nagira ubwoba nkavuga ni karabaye. Uwa mugambi w'Imana cy'Imana yavuze ko cyava kidashika, me aho ba wihuse. Urarindira cy'Imana kuvuze ko Imana gufite ko umugambi igihe cyayo gishitse uracakira. N'Imana ikagucakira. Hanyuma ugacukora nk'ibi turakora, wagiriwe bakwe ukaba ufise impano yo kuririmba no kwandika. Urumva twebwe nkaho onye ni nk'ifi utereye mu Itanganika, kuko iyo uririmbye ubusenze kabiri. Yego. Iyo uririmbye ubusenze kabiri. Intahe gatonyi ya Cedric Bangi yo gukizwa, akantu gato gusa nk'akarizima. Ukuntu twabisezeranye n'uhoraho ntiharagira ko nshinga intahe nyantahe. Tuzogutumira ugishinge no gushinga intahe ni yindi karandiriye. Urumva ni yindi program. Sinoca nihutisha ibintu. Nza ndashinga intahe. Hariho umunsi nyezina nzoshingira ku intahe. Izo bari ndende cyane gose. Je intahe yanje rateye n'ubwoba. Hariho n'igihe ntanguye kuyijamwo urayandika. Haragera igihe nkorora amosozi, haragera igihe ndira bibi cyane, haragera igihe ni inyangira ateye ubwoba. Boniteye ubwoba ngo abantu bahunge. Ivyo naciyemwo byari biremereye cyane gose. Harimo amananiza, harimo mu ruho amosozi, intimba, harimo kujyagumbwa, gucyozwa, gufyondegwa buton. Directeur cyabitahura cyane gose. Ariya muri jasi y'ivyaha. Harimo gufyondera amabuto mu bintu byose. Urumva namananiza kumananiza. Rero nshimira Imana, nshimira Yesu Kristo wanje yampaye agakiza, yandovye mu kiyaga kugira ngo nze nanje gusahiriza mu basanzwe bari ko baririmbira Imana, nanje ngereke kwitafari mu murimo w'Imana, nagura umurimo w'Imana. Ndashima ko Kristo yanshimye anshira mu bandi ngo mbandanye umurimo yatanguye.
birakomeye cyane gose birakomeye cyane bwira mugenzi wawe uti birakomeye cyane kandi niho bigitangura nana birakomeye cyane cyane gose kandi niho bigitangura ego niko bimeze ni Cedric Bangi amwumvise muri ko mwumviriza muri kano kanya mwumve Cedric Bangi wo ku ndirimbo Kizwa uwo Cedric Bangi yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza kugira mubere amubere umwami n'umukiza mwereke inzira nzima hariya nzira zari zigoramye zari zizitanye hariya twahora muri ujya muziki reka ajya nuzuka abantu baririmba baryohewe bagakubita amafente kibaza ngo biraryoshye oya reka uzoba bazi dusangize ku munyenga muto umaze kumva muri kano kanya kufa iyo kuva bibaye yabivuze ifreshe ntuyibona none ahubwo sha atoka nubona ko usigaye insa na Yesu Kristo ubuze gusa bwa bwanwa bwiwe ngenda butereke amahoro acaza ari menshi urajya mugasinzira uranwa ikinyobwa kikamanuka neza ikikuniga nta mashavu nta mashari nta nzigo umubu urakujya ukumva yuko umubu wakuriye ariko hariya muri jasi umubu urakujya ntunabumve uba waratimvye muri vyose burya rero niyo umubu ukuriye hariya biraryoha umubu uba uriko urakwibutsa yuko uri umuntu ufise umubiri wumva hariya rero imibiri yaragagaye yabaye nka krokodile kubera ibyaha byinshi n'amasouffrance menshi urugaragara hariya rubago bon abantu barajya n'ibirarage ntibaryohere kuko apeti yaragiye hariya muri jasi y'ibyaha byinshi amapeti yaragiye uzabona umuntu akubwira ati je iyi nyama ndiko ndarya umengo umeze ukuntu imeze gute wewe uremerewe reka ariko ndiko ndayumva ibyaha byabaye byinshi gushika bikubera umunuko kuko ndarya akanyama mva niko ndaduza ukuboko nkumva ukuboko kutuze neza nta mashoke najya mugasinzira nkarota neza nkumva yuko n'indoto zanje zishika hariya muri jasi y'ubugaragwa hari igihe unarota indoto igacikamo gatatu ugatangura urota uriko uratwenga akazi gipfundu muri iyo ndoto ukaza ubona haje igishitani kije kugukankamira ni indoto imwe iyo itiwe hagaca hazi yindi uri kuriruka indoto zimeze ukuntu zitafikira isiguro ariko rero muri Yesu Kristo urarota neza kandi urota vyiza urota bizima rero mfise amahoro menshi cyane gose ntigeze ngira mu buzima hanyuma meze neza cyane gose kandi mwitegerero sasa shetani je tugira dupambana ndakurahiye ngira dupambana shetani biciye meze imyaka myinshi yambuje amahoro nanje ngiye kumubuza amahoro ngiye ku mwaka bajya abantu bose yayigaruriye nzoba mwaka bikimuga hugo n'umujye mfise amavuta menshi mugenzi mfise amavuta menshi nditeguriye ku mwaka bajya abantu bose yayobeje bagamara kumana kandi natanguye kandi byatanguye wanabitanguye acu uza kurikizwa kizwa wari kubabwira iki ubutumwa maze kuronka kuri indirimbo Kizwa abantu bamwe ati sindi ore wararindiriye iki none we twahorana hariya ogiye wenyene ndireka iyo ndagusinyara twari gukorokana nagira umunsi yayo namuca ubanza gushika ukabona yuko washitse umuhamagara bakubitira sari washitse uco usubira inyuma ufise imeze nyinshi ufise imeze nyinshi ugaca usubira inyuma ufise ibigwanisho bikwiriye amasengesho y'abakristo ufise imigisha y'abakristo ufise abantu baguhezagira abakozi b'Imana baguhezagira ugaca usubira hariya muri jasi y'ubugaragwa ugahagarara nyene nk'umuparakomando ukabwira abagenzi uti ni mu nkurikira tuje kuri Kristo rero benshi batangiye kuza ndafise barashaka nka 55 bumvise indirimbo Kizwa bambwiye bati Cedric Bangi turashaka ko dutwara mu isengero usengeramo umva nk'ivyo ni vyiza nisine iyi ndirimbo iramara ariko rero no kwitanguye kuroba abantu nibaza ko ikibazo nacishuye neza cyane amahoro menshi biraryoshye cyane gose hama nkacangirirwa nibakwe iradiyo nshasha ikomeye nk'iyi ndiko ndavugiramo Irebe FM
mutima mweranda mwe muyira gace bakoresha ati hamagara wa mukozi wanje aze kwivugiramo avuga ubwami bw'Imana numva ko biryoshye cyane gose kare siko vyahora oya akare banda birari mutama yaraheze ariko rero batangiye gutahura yuko sinari yaraheze ni shetani yashaka ikunyenyeri yanje zirazima uko kudatahuritse Imana iramwashije ikintu cyo kuzima kwinyenyeri rero kudatahuritse shira ko kudatahuritse ugakora neza ibitangaza biruta n'ivy'abandi mugabo ivyi wawe ugasanga hari abantu babizinditse ugasanga hari abantu babiroze ugasanga hari abantu bivuga ukundi ugasanga shetani yaguteje abantu baza baragutsindagira ariko Imana ikabitegera ati murahumba ikandoba none raba imiryango yose yogurutse imiryango yose yogurutse igihe nariko ndinjira ngaha ku radio irebe hari umupapa yahagaritse imodoka arambwira ati Cedric Bangi indirimbo yawe turaberanye ndayira bafendikateur sur 24 heures acambwira ati sinahora ndaba n'indirimbo zawe ariko kuva usohoye iyo video turaberanye ntanguye kukuraba kandi namaze gutahura uriwe uruhoraho uko biryoshye ibyo bintu iryo jambo yaryo kuraza aha ndiko ngira ninjire ngaha ku radio Irebe FM yacihagarika imodoka arampamagara amwe Cedric Bangi Imana iguhezagire cyane ngo je sinkejijwe ngo mugabo ntangiye gufatwa nakamoto ko gukizwa kubera ingingo yawe turaberanye natangaye kuko Imana ikora bitangaza byawe kandi niko itiza kubikora kuko ego abayira bahezagirika bashitsa kure tuyumve gato no muri bariko baradukurikira itegerezwa ko ntishobora ahubwo itegerezwa kuronka abo ifasha cyane gose naronse umukunzi nabiteze nabibereye naronse umukunzi aruta bose yambereye figu mu bugaragwa ambera umutaka mu mvura yambereye inama ndamujya mu kigoyi kizimya amato mu muriro ndamushima yambereye inama ndamujya mu kigoyi kizimya amato mu muriro ndamushima Yesu Kristo mukunzi twibanire ibihe bidashira nzogukunda Yesu Kristo mukunzi twibanire ibihe bidashira nzogukunda siteze guhemuka gusubira inyuma sinzongera haragahera iyo wankuye harakabaho icyo wamvuze ko yambereye inama ndamujya mu kigoyi kizimya amato mu muriro ndamushima yambereye inama ndamujya mu kigoyi kizimya amato mu muriro ndamushima Yesu Kristo mukunzi twibanire ibihe bidashira nzogukunda Yesu Kristo mukunzi twibanire ibihe bidashira nzogukunda
arakanu karimo mu ndirimbo ngo ntateze guhemuka ariko nshingira akabazo nza ko mbaza Cedric akabazo Cedric ari ukuntu abantu bagikizwa biba biryoshe akariro umuriro urukundo byose ariko turabizi yuko urugendo rwo gukizwa rutoroshe abari intambara uhura nazo ibigusubiza inyuma iki ariko ugasanga hariho nk'ababivuyemo kubera intege nkenya bo bahanura iki kuko turiko turumva indirimbo yawe n'uburyo ki uvuga Yesu birumvikana kuri determine kubitangara birumvikana kuri determine mbega uhanura iki bajya abantu ahura n'ibigeragezo byo mu rugendo rwo gukizwa ugasanga yarabihevye akavuga ati ngo narinzi yuko gukizwa ngo ibigeragezo nzu bizoba biheze ngo nzoba mbayeho neza ikibazo cyiza cyane gose n'inyishu bamaze no kwitanga mu bisanzwe jewe kubindaba je nakiriye agakiza mu 1996 mu gifaransa 1996 niho nakira agakiza icyo gihe nari muri Eglise Vivante hanyuma urabona nari nkiri muto icyo gihe nari mfite imyaka 24 23 kandi byari ibihe by'amasuccess menshi nari mfise cyane icyo gihe narasohoka igihugu ngiye kuririmba hanze mu festival atandukanye naragira ibiteramo mpuzuza icyo bita Odeo Paras naruzuza ngize concert naruzuza najya kuririmba hanze amafoto nkango muramuyabona kuri Facebook nari umuntu icyo gihe nari ngezweho mu majambo make nari nanabarinzi icyo gihe bari bahari yari jewe n'abandi nka batatu Evode na Unankwa n'abandi nka bane icyo gihe ko intambara benshi bari barahunze abandi bari bapfuye abandi bari barabihevye kwera kudehukirwa yego jewe rero nari nakijijwe ndi umustar wo hejuru afise vyose bimwirukako inkumi amafaranga kuryoherwa bijya vyose biryoshe yego rero birandemera ndavuga ngo ya ibi vyose ko bindemereye nkabandi no muri famille senga cyane gose ndavuga ne sije noba ikirumbo sije noba wanyuma mu bana tuvukana bo basenga cyane bubaha Kristo bayoboka Kristo sije nobura ngo rukwanda umustar nigira inama yo kwegera abandi bakozi b'Imana cyo gihe hari abapastori benshi bandondera kugira ngo bandobe Imana bakoresheje bandobe hamaragira igihe ndakizwa 1996 1996 icyo kibazo cyo kuravuga nari nakijijwe ntiteguye nari nakijijwe numva yuko umengo byose bizoca bihagarara shitani nzoca namukubita hasi umva n'umengo hari izindi ngufu zizongwanira nibagira ariko nagiye bunyana ubwanje ntegeza kugira uruhara rwo kwigwanira turumvikana rero ngaruke ku kibazo cyawe benshi rero mu gukizwa babaho bakizwa nkuko kwiwanje ko muri 1996 hari abakizwa kugira ngo ahebe inzoga yego akibagira yuko muri uko we yibaza yuko akijijwe Yesu Kristo azoca akuramo kaka virus kinzoga Yesu Kristo azogakuramo ariko nawe aza kubigiramo uruhara yego cyane nawe uteza kwegera cyane gose intebe y'Imana utegeza kuja cyane gose mu nyonga y'Imana uteza gusenga utegerezwa kuja mu bikorane uteza kwegera abantu basanzwe bakuriye mu gakiza uteza kwama uri ku isahani y'amasengesho ku isahani y'agakiza rero ico gihe je sinabikora nuvumengo oya ntaco eglise izonsengera ndi kumwe nabandi imihezagiro yabo wamengo ndi mu bigwanisho mu bya Israel ndi hagati shetani nazombona nuko shetani tubiwe nituzombona na vya nahora na kwefye ntibizombona nkumvumengo aha ndahagatiwe utegeza no kwigwanira gusenga uteza kwerekana uruhara rwawe rwo gukunda Imana kuyisenga no kuyiyoboka rero abandi benshi hariho nk'abagenzi banje nanifise barabamaraya hama akankurikira ko nakijijwe nkama umunsi umwe ndamuzana none we ni gute agakiza kawe wakurikiye iki muri Yesu Kristo ngo sha ugengeneye guheba ubumaraya urumva nk'uyu yashaka guheba ubumaraya arafise inyota n'inzara byo guhinduka hama akaza mu gakiza nawe agatemera nka jewe akumva umengo amaze kuza muri mwishengero amaze
pastor amaze kumukora mu mutwe isengero rumusengera kuvume ngo birarangiye akumvume ngo asanze Cedric handi hagati muri byo bigoranye atazokogwako ugaca usanga rero benshi bamera nka twebwe ico gihe umuntu araza atazi ko nawe ateza kugira uruhara ni hakujya kuntu umuntu atera umuvyaro w'igitegwa n'ikikuza unabura kivomera sivyo nagakiza barakavomera umaze kwakira gakiza umaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe urabivomera urabandanya usoma Bibiliya urabandanya uganira n'abandi bafite experience mu gakiza abakozi b'imanuka barondera bakabandanya bagusangiza ingaburo z'agakiza nawe ugerageza kugira uruhara rwo kurondera ntuca wicara ngo yego narakijijwe c'est bon je nta munazo nkorako ukaza urabona abantu ariko kwitera gacupa ati hebi yo cupa mugenzi wowe urihevye jo bava kutikidaje uko bagresa utegeza kwegera ukagira izindi ngaburo ukagaburirwa ukaba ikigatanya mu ijambo ry'Imana ugakiza rero jewe ngaruka kuri jewe afite nawe watinye kumvira yuko nakubonye ko wagize ubuti Cedric ko kumengo ari huse je nakije muri 1996 ndasubira inyuma nivyo hanyuma maze gusubira ko nacyesura mu muziki nsubira muri ama succès ariko rero nagumije rendez-vous yanje ku Mana uteza kugumiza rendez-vous utakuno kwa docteur umurango nuko yagiye kwa muganga ngo cubona docteur urasaba rendez-vous sivyo cyangwa umukuru kanaka hari umukuru w'igihugu no mukuru w'igihugu agenda kumuraba ubunyene ugacuva mubonye oya usaba rendez-vous none Imana niyo rero yo guca ubona n'importe comment Imana urayisaba uragumiza ko kaboko kavuga uti Imana naho nsubiye inyuma imbuto y'agakiza ntibora urumva Mana jewe ego ngiye mu ntege nke mugabo ndacaru wawe cyo kuboko kwanje ndakugumije ngaha shetani yarankwega akankwega mugabo akabona ko hari ukuboko kutaza akakuzana wese kandi yarashavura cyarashavura shetani cyarashavura igipeti ko ndakiza ndakize cyose kandi kiguma kivuga Yesu kivuga Kristo igipeti nikibono shetani yacantuka koma ndagereza kugihindura ndagitware muri byose ndakimira mugabo kigumiza ukuboko hariya nari nagumije ukuboko ku birenge vya Kristo navuga ni Mana singeneye kugenda wese ndacafise rendez-vous kuri we rero ijya rendez-vous rero ntubuzi igizoshikira ariko rero naguma numva ngo Mana nukuri kw'Imana jewe ndakwinginze ndarusha ndashaka kugaruka kuri wewe kwa kuboko waramfashije rero kugaruka kwanje byari vyoroshe sinigeze ngenda wese urabe n'indirimbo je nabandanye ndirimba je ndumuririmbi yandika nkaririmba ivyisa narumye nkundi igihugu nakundi bidukikije ndirimbi urukundo rw'umusheri wanje cyangwa rwo basheri waba urukundo rwisoneye ruvuga byiza vikibajunye no na mugabo sinavuga ibiharadabu hari abandi barimba ibiharadabu jewe rero naho naririmba bijya byose sinari mubi arengeje urugero naba mubi mu bindi hari ibintu byashatse bidukwega bindi inyuma yo kuririmba mu bundi buzima bwo mu gifungu hari ibindi twese tujyamo ugasanga ntibiryoshye ntibibereye ntakene no gusubira kandi kugaruka ndafise umunsi kuri cyo kibazo wambaza ndafise umunsi nzoshinga intahe aho nirebe FM izobihari ntabwo gushinga intahe ubu noba ndiko ndaheza uburyohe bwayo nshaka ko intahe yanje izofasha guhindura amahanga ndashaka kuroba amafi ari hariya muri kijya kiyaga cy'amananiza ndashaka rero ko intahe yanjye izofasha kuroba amafi menshi cyane gose rero ntaritonda ndanginje vuga nti gusubira inyuma narabiririmbye biri mu mutima wanje narabiririmbye mu mutima wanje gusubira sinshobora sinzosubira ntibikabe determiné haragahera iyo navuye harakabaho icyo wamvuze ko iyo navuye sinkene bananje haragahera niyo ndaharose cyamvyuka yesiro ko meseni Cedric Bangi turi kumwe mu gakiza hararyosha urumva ingene turyohewe muri kano ka namaze kubona mwe turajana mu ijo na Flavia twisangiza ijambo kuko inkuru
ntiryohera twebwe gusa n'abari ko badukurikira baryohera ushobora kubitsa akanimero ka telefone tukaza turaganira ariko kandi n'abandi bashobora kugira icyo babajije canke babwiye Cedric Bank akanimero ni kakandi nyine 69 ura telefone cyangwa ukandika ubutumwa hariya kugira ngo uvugane na Cedric Bank bwiwe nyine neza na neza bamaze no gushika ntibatseba amahoro y'Imana bane namwe mumeze neza. Amen. Tumeze neza cyane nawe gacakiye Ego mwese muri rusange ndabaramukije. amahoro cyane. Ego Cedric Bank umeze neza. Namahoro cyane. Jewe nuko niganda kubwire ko ndi umufana wawe agufana byimazeyo. Ndakomye amashyi cyane. Ewana jewe ari nk'indirimbo nakunze ya kera kandi n'ubu ngikunze no kumaragira gatandukanye ndayisaba. Indirimbo yitwa Kamusosole kabasha. N'ubu muri sije tangiriye agapera kabisa. Osha nakunda kugirira kuko Kamusosole iri za ndimbo za yasi navuyemo. ndagacakiye ajya kumutsanga ndagise umwanya uheze ndagacakiye bamubajije bati none ndagacakiye biva kuki ngo yacakiye agakiza nivyo niko abavuga ni 69 ubusa 75 ubusa 75 urashobora no kwandika ubutumwa bugufi canke kungora wa WhatsApp hose turimo ariko ubona ko neza David ari kintu Cedric avuze ati iyo ndirimbo iri muri zimwe na heba ati unyihanganire nico determine uno musi turi ku ndirimbo zitatu turi ku ndirimbo Kiswa turi ku ndirimbo Wonsaza turi ku ndirimbo Turaberanye nizo zitatu uno musi ivy'imbere yaho ahubwo ivy'inyuma yaho ibizoza imbere inyuma ibizokurikira ariko ivyaheze umuntu muri kano kanya sivyo turimo. Yes yanditse yitwa Didas ati mumbariza ati Imana iguhezagire kuba wafashe inzira y'agakiza gusengera hehe gufisa abana bangahe murakoze nsengera mu Ngagara muri Holy Center Church umwungere wanje umuvyeyi wanje ni Apotre Manyakiza Jean Paul Holy Center Church niho nsengera abanda mutumye azoze kwa Mungu dusangire ubwiza bw'Imana hanyuma abana iyo nibanga ryanje bidahuye n'agakiza kanje kuko umunsi nzoja mu ijuru Imana izobaza abana navyaye yego mugabo ni ushobora usanga barenga nka babiri mvaze sinshaka kubigarukako kuko noca mvuga vyinshi ugasanga binsubije muri ryaho kuko ikintu abantu batisa kumenya iyo uri nje muri studio hari ibintu nkaje nakunda kubazwa yego nk'umuntu ambajije ngo ufise inzu zingahe cyangwa ufise imodoka zingahe n'ibyo cyangwa none ibi bifashe kino no muziki wa ibyo byose ni vyisi n'amashurwa sayangana akuma ibyo ni vyisi hari ibintu je nakunda kubazwa ibyo ndashaka ko umuntu ambaza kupijanye n'agakiza kanje na cyane agakiza kanje kashobora gufasha umuntu guhinduka sino ndashaka kuvuga amafaranga mfise muri konte mu ijoro bagacara baranyisha Murumva baririmbyi mugabo muri yasi vuyemo banezerwa no kuvuga ko bafite amamodoka bafise amazu hariho n'abakunze umuziki iyo utavuze amazu tunze iyo utavuze abana wavyaye iyo utavuze abagore ufise baba bara cyane gose bakumvira urabimye uburyo mugabo yasi ni isi yo gusiga amarangi gusa amarangi atariyo atachari kwipendezesha aro kugira gusa nyine abantu babone ni showbiz yes abantu bakibeshera sivyo rero jewe Imana ishimwe ko yankuye muri bijye byo kwibeshera muri bijye byo kwisigira irangi nafise nakunda ubuzima busanzwe nakunda ubuzima busanzwe abanzi kenshi cyane gose je ngendera muri bisi kuva kera kuko numva umengo bandi ngendera muri bisi niho nzomenya isa higeze niho nzomenya ubuzima bwanje ngende bupanze nagumiza amaguru kwisi abandi baririmbye amaguru ntari kwisi rero nicyo gituma hari byo nakunda kubazwa n'uburo ndatumiriye abantu tubandanye tuganira agakiza tugerageze gufasha abandi benshi bakiri mu muyiza turabaze mu muco turabona yuko hari n'undi ashaka kuyaga nawe hari Anyirebe Femalo Mr. Akili ngaho Dubai mumeze neza
turi kumwe na Cedric Bangi. Ndamukije cyane amahoro y'Imana barena. Amen amen amen. Sawa. Namahoro cyane. Nanjye yishakira umwana kabisa. ati afise impano Bana. Imana ishimwe cyane. Ariko sinagukunda kabisa. Imana ishimwe cyane. urakoze akiri Bana sana. Urabona nk'amakomantere tuba dushaka ni nkaya. Urabona nka twebwe ba matata ba canjo ntidukunda umuntu atubwira ngo big up. Dukunda umuntu atubwira ibintu twakoze. N'uyu akiri kabisa aravuze ko bidasanzwe. Ndakunda umuntu ambwira ati wakoze washyizemo ubuhinga birangyohera gusumba ngo ndamwira ati sha agenda kwemera kera bacatubwira ngo kwemera rasta muri Asia kera twara barasta twese ju rasta biragahera hari ukuntu benshi iyo abo bimaze gushika usanga nkuko nyine bari kuvuga ibintu biba bisaba yuko umuntu adasubira kukubwira usanga n'amazina bahinduye ariko kuri wowe nekari kubera ariko amazina yawe nyine asanzwe ariyo mpamvu utahinduye. Jewe sinshobora guhindura izina kuko umugambi mfise nuko mpindura iriya si umwiza. Mpinduye izina bashobora kutamenya ko ari jewe. Rero ni ari Cedric Bangi baravuga bati wa wundi yatuyobeza hariya ubari ko tujana mu muco reka tumukurikira. Siko twumvikana. Hari abandi bashima no guhindura kujya ko muri Bible Sauli yahindutse Paul. Bon John ndavuga nti mbe kwereka inkinya shetani yangumiza ryazina ryanje uhangane ndi ryazina ryanje rimwe yayobeza ndari gumane ndamuhangare mpindura amahanga inkoresheje ryazina nyene uko ryazina ryanje yari yagerageje kurifuta yarampa ibintu akanyereka ati ibintu byo gupendezesha nyene bisamaza kumbagamije kuzomira kuzomonya kabisa. Iryo zina rero yagerageje kuyovya niyo nkoresha kugira ngo ndamwereke ko ntamutinya hama ndamwereke ko ryo zina nzokoresha kugira ngo mpindura amahanga. Mugenzi niteguye kuba inyundo y'uhoraho ngira menagura amahanga mpindure amahanga. Mfise inkomezi z'uhoraho dasanzwe mfise amavuta adasanzwe uranyumva nditeguye nica kibazo mugenzi wanje yavuga naje niteguye nari maze imyaka 17 niteguriye uwo mugambi 17 ans niteguriye umugambi naririnze kugaruka mu gakiza nihuse naguma mbwira uhoraho n'Imana ndagusavye nyereka programme bipanze gute nzogaruka gute nzohera hehe nzokora iki niyihe projet umfise ko hamani ndakubwira projet ndagufise ko ifunganyira n'Imana nawe igihe cyarashitse nsanga nawe explosif cyaki bombe nyene kimwe cya gifubise hanyuma nzana na za talent zose shitani yari yaragerageje gusiga umwiza yariho tarantu dufise shitani cyazimira kazimira kugira ngo nizirenga ahantu ya Imana akikubura yakize cyaya uburo mfise talent zirenze sinzi nizo hingeze kugira ngo ndazifise. Yes, ari umukunzi w'indirimbo zawe twakuye neza neza reka tumwe umurongo muganire. Allo sawa mesene sanawe Saida Rakum jana yemeza neza bana boy amakuru yawe ego turi kumwe na Cedric Bangi na sawa nawe sawa. Yes na boy meze na guti naenda shema Bangi. Oui bana boy ni bana boy mu Nigeria n'umurundi habe mengo niwe meze neza cyane gose ndagushimira ibyo cyawe ni cyiza urakoze cyane naratangaye n'umusango wakitije ko kijambere ndakumva ku masamirizi aya no Cedric Bangi kwa waratuza muziki yakije ariko n'ibintu biza cyane n'ibintu bigiye amatwi. Amen yegeye batwumvise nabariya twumva baririmba ibindi baje mu gatiki ndakurahiye bagira bazi bose ariko nabo batoza ndazi nawe uriko urakora cyane katugushimire cyane wahise inzira nziza. Amen
amen kandi impano nayo urayifite nawe turi inyuma yawe kabisa. amen sha urakoze cyane sa umpe umva yes Albana boy arakoze ari once aravuga ati shalom shalom murakoze muhezagigwe ku kiganiro kandi mwakoze no kudutumira umutumire mungira ati Imana igufashe ku rugendo utanguye kandi ngo izi koroheretse amen ndasavye azamandanya nsengera na cyane cyane sengesho yiwe ndasavye cyane yes umunywanyi ku murongo amaze kwashika tumwakira Irebe FM alo ameze neza turashima bamwita homeboy ego mumeze neza team Irebe FM tumeze neza cyane gose hello homeboy wosubiramwo kuko nziko turakumva neza aragaruka ariko urabona neza yuko bangi barakiriye ukungene agira ahindura amahanga barakiriye gose ntandukiriye ikindi kibazo hariho kwakira agakiza hariho na ya migambi wari usanzwe uri kurakora yajanye na vya bindi canke imigambi yari isanzwe uri myiza ntaco vyishe ubivuze neza cyane gose imigambi yari ivangiwe n'ibitajyoshe iyo narayihevye ariko imigambi ivangiwe n'ivyiza harimo no kuyivanga kuhoraho iyo nzoyibandanya nk'akarorero na Coopérative des Musiciens du Burundi nzobandanya ndayiyoboye kuko Coopérative des Musiciens du Burundi iharanira agateka k'abaririmbyi ukabuzi yuko abaririmbira Imana n'abaririmba umuziki w'uruvange twese dufise ibibazo bimwe duhurira kuri droit d'auteur turakenera yuko abantu dufata mu mugongo turakenera ko indirimbo zacu zigera kure sivyo ubutumwa bugera kure umva nk'ibyo bibazo turabisangiye rero mbandanije ndi president wa Coopérative des Musiciens du Burundi umva nk'icyo n'igikorwa kiri ku neza ya twese yego arama ico nazosubira ndabisubiramo za ndirimbo nahora je nari nkomerewe mu kurimba urukundo haraza mayo umise sinabwiye Imana oya numbabarire vraiment sinzi ko ari gafe niko nyitu umukobwa ngo namahoro yanje je nabwiye Imana ibintu bikuri ku Imana nabikora mu buto namahoro yanje ngo ndi mbohe y'urukundo rw'umuntu nabwiye Imana ni kemera sinzosubira kubirimba birakanyarirwa n'ikirundi hanyuma ibyo bya ndirimba Mireille Janine Goderiva Makurata navyo nzosubira nyage n'umaze vyitega nshaka nuko tubandanya twagura ubwame bw'Imana hama twese tuzamukire hamwe mu bwiza bw'Imana nivyo uvuze yuko Cedric Bangi ushaka kwagura ubwami bw'Imana muzamukira hamwe turabona uradirivye indirimbo mpimbazamana mbega ibikorwa vya Cedric Bangi uyu mwaka bipanze gute calendrier ihagaze gute mu gusohora indirimbo z'Imana urakorana n'urugwaruka ruko ruraza mu ndirimbo mpimbazamana bimeze gute muriko mubaza ibibazo vyiza kandi birangyoheye cyane gose nizere ko iki kiganiro muriko mwacaronzistra yego très important cyane na video nayo nyine irahari izi ndirimbo uko ari zitatu ni indirimbo ziri mu rukurikirane rwanje rushasha album yanje mpimbazamana nshasha nta yandi majambo azoba arimwo atari mpimbazamana ni indirimbo 9 kandi menyesheje abakunzi ariko nanyumviriza yuko album yaraheze ahereje kuri yikizwa ni indirimbo 9 zizoba zigize album yanje shasha hanyuma ncangira ko nsohora itangazo yama album 13 nari mfise yose narayafuse warabifuse vyose muri mpwemu ego ubu singifise album 13 ubu rero bigiye kwitwa ko mfise album ya mbere ngaruka mu kiganiro mukambaza Cedric ufise album zingahe nzovuga yuko mfise album imwe no kuvuga ivya kera nemeye ko bimbera uruhombo turumvikana ivya kera sinkeneye ko bisubira kunkurikirana ego nibigume harebera kagumayo nshaka kuba mushaka ajya n'undi uzovuga Cedric Bangi azamenye ko Cedric Bangi afise album ya mbere imwe turumvikana hanyuma imigambi iyi album nzoshaka kumugaragara mu kwezi kwindwi
ku mugaragaro ntangure kuyidandaza ama flash ama carte memoire ama CD ni mu kwezi kwindwi nzobatumira namwe hanyuma nzogira n'ibiteramo nzocangira ko ngira n'ibiteramo twegere biroroshe kujya kuntu twari dusanzwe dukoresha inguvu muri yasi y'umwiza iyo uhindutse Yesu Kristo akakuroba uzana za nguvu zose wakoresha hariya ugashiramo n'izo mugakiza ugaca usanzara amahanga afatwa ukabomora ibibambazi bizibira ubwiza bw'Imana no kuvuga ko za nguvu nakoresha hariya mu isi y'umwiza hariya mu bugaragwa ubu rero mfise inguvu nyinshi zo gukoresha biki mu biteramo biki mu kuririmba biki no mu kuganira n'abantu nk'umuririmbyi afise amateka atandukanye urumva nishuye ikibazo ko wabishaka hanyuma icagata tunagira nongere ko ku kibazo wabajeje ko noba nkora n'abaririmbyi bashasha je naje mu murimo uhoraho nka Cedric Bangi ndazi ko hariho abankurira mugakiza mu baririmbyi kandi ndabubaha cyane gose banamfashije benshi hajya hari ibintu byinshi mutagenda nkumenya sinzoba duvuga amazina n'igihe nari muri Jasi barabagenzi banje twanaganira twanasangira uretse ko bambwira ati Sha Cedric wowe turakurindira ko Yesu Kristo kuroba kandi kuroba bizoba bikomeye rero urumva iyo migenderanire nabanje baririmbyi bandi ndavuga bajya bagrand yari sanzwe hari hanyuma aba bajone rero bariko bakora neza mu gakiza mu ndirimbo mpimbaza kino gihe nibaza yuko nabo erega nabo barakurikirana ivyo abandi bashasha bariko barakora je sino kwitwa ngo ndi bébé spirituel oya ndakisi sindi bébé spirituel je nakijijwe muri 1996 yego ndasubira inyuma tumvikane nakijijwe muri 1996 nabatijwe muri 2001 tuko tumvikana mbona gutya narabatijwe mu mazi menshi ndibuka igihe ninjira kubatizwa muri Tanganyika nabonye imvubu hijya imbonye tikarabaye nikayaraje itisubira inyuma ndabibona icyo gihe abantu bariko bari baje kudushengerera baratwenze barakumbagara iyi ni nkuru yo ihari ndafise ifoto ndaza kwishyira kuri Facebook no munsi mwijoro ni nkuru yo ariko mu nyuma navuze ni Shamana wakoze kijya kivuga iyo caza nakijijwe mu 1996 batizwa mu mazi menshi mu 2001 ego naratiriganye ndasubira inyuma ariko nongera kwitaza Imana iramfasha ngarutse rero muri 2022 uwafashije kugaruka neza cyane gose n'inkomezi nyinshi umuvyeyi wanje Apotre Manirakiza Jean Paul yaramfashije mu nyigisho mu kumba hafi n'umuntu w'igitangaza cyane gose yavuze amashetani araho cyane neza urahungabana rero yaramfashije kugaruka inyigisho ziyo zaramfashije kugaruka mu Kiza ubundi strong neza neza no mu nywanyi ku murongo nawe yamaze kuhashika Irebe FM allo homeboy naramutse namwiriwe cyane ego Cedric Bangi ashimwe cyane amen numunezero ntangere kukumva mu bwami bwa Irebe FM twagushaka cyane mugabo je ndashavuye wewe ni warubu wa mbere mu gutelefona vyagize gute muri musubiri amarezo reka kwanza ndagushimire kandi n'umunezero ntangere kwanza kwiki kiganiro muri ko murakora amen wakoze cyane amen yego vema amajambo yose ava mu kanwa kawe aratuma n'umuntu aheza gikwa amen ndagushimire n'indirimbo zawe z'Imana nyene ziduhezagira vrema kandi Imana ibandanye kutuzigamira twese amen ego kandi nongere nagushimira ni wewe muririmbyi ushobora guha indege ndetse ukanashimira abamenyesha makuru aba DJ abafana mu gihe nk'abafana bo kenshi usanga atagaciro dufite mugabo biciye muri koperative de musée du Burundi kabikora amen ego Imana vrema ibandanye
ikuzigama ibandanye guhezagira ibandanye kwamiza kw'ibiganza amen yego ivyo rimwe byose byame birimwe mukama ndagushimiye Imana igweze ewa ndahugumiye kabisa muri Yesu Kristo Imana ikomeze cyane neza rero ndabona n'umwanya uri kuragenda uturega ariko nitware kumurekura ariko nyene niko azogaruka ariko gusa nanje nafashijwe reka ngene ndabatumiriye kuja kuraba indirimbo turabera ariko muri kuraraba video usanga wasinziriye kuruta akuguma yiraba kubera ishusho ukuntu yayiririmbye ameze abirahezagira cyane gose ariko bimbwiye uri ambassade ya France ariko ndamwe ati ukuntu usinzira Cedric byari muri wewe yarabe feeling yego nawe tugushimiye cyane Cedric Bangi kuba witavye ubutumwa bwacu nje ndabashimiye urabona yuko abantu banyakiriye neza cyane gose ufise abakunzi benshi babumviriza no kwijabe aho mba barabumviriza cyane gose ishimiye umunyembono yashizeho iyi radio iyari Imana muhezagire imukomeze cyane ishimiye namwe bwamenshi makuru ba Irebe FM hamanda babwire ko bari imfite bakunda cyane gose mwakoze cyane gose tubafise ko ni runini cyane gose hamashime no umwanya mwampaye ndanatangaye ku bibazo mwabajije mwabajije ibibazo kibeje n'ubwanje nashaka kubazwa nashaka kubazwa Imana bakomeze amen twese wowe yaramaze no kugukomeza byararenze